Iyo mfashanyo yatanzwe biciye mu buserukizi bw'igihugu c'Ubudagi igizwe n'ibikoresho mu gifaransa bita appareil respirateur. Ivyo navyo bigafasha abafise ikibazo cyo guhema kaba bigera ku 10. Bikaba rero vyaronkejwe ibitaro bitanu byo mu Burundi. Muri byo ibitaro byitiriwe umwami Karede vyaronkejwe ibikoresho bine, nayo bitaro vy'Ikarusi bironswa kimwe, Ingozi bironswa bibiri, ibitaro vy'Imuyinga bironswa ibikoresho bibiri, Tanganyika Hospital Care bironswa igikoresho kimwe. Muganga ndi kumwe nayo François asanzwe yigisha muri kaminuza y'u Burundi iri ahari ibitaro byitiriwe umwami Karede, kandi yanonosoye no kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero harimwo n'umusonga. Arashima kuba baronkejwe ibyo bikoresho, akavuga ko bije nk'inyishu mu gufasha abafise indwara zijanye no guhema. Rero numunezero ko tunosi ingabire izodufashiriza kudukiriza abantu baba bagwaye, cyane cyane ko jewe sanzwe mu byo nanonosoye harimo uguhemuka, aricyo gituma mfite titre ya pneumologue pneumopediatre. Mvuga iconzi rero cyane kuko abagwayi bacu igihe bageze ku rugero rw'uko bataronka umwuka wa oxygen ukwiye, haba hariho urundi rugero dushobora gushikako. Ubwo rugero rero kenshi gwabura kuko tuba dufise imashini zikwiye, ubuko zibonetse rero twibaza ko tugiye gushobora gukiza benshi. Haragico ciyumviro, aba batanze ibikoresho baranyandikira, twaramenyanye ubwa mbere, hanyuma baranyandikira, hanyuma barambaza ivyifuzo dufise, barambara n'ivyo bafise bo bashobora gufashamo. Hanyuma rero muri ivyo bashobora gufashamo harimo izi mashini, icyo gituma mu journal nasabye bwa mbere nabagize nti mutungire izo mashini ziyo zaradufashiriza abagwayi bacu, kuva mu birango turakwije ntizosubira gukenera izindi twaba twihenze, kuko tuvuze hopital ya Karede tukavuga hopital ya Ngozi, Karuzi na Tanganyika Care niyo Muyinga. Murazi neza ko atavyo bitaro gusa ari mu Burundi, ibindi bitaro bitandukanye birashobora gukenera imashini nk'izi. No kuvuga nejo tubonye hariho iyindi nzira nziza bishobora gutufasha kuronka ibindi bikoresho nk'ibi, ntituzoreka kubatera kamu kugira ngo biduhe kugira ashobokeza abagwayi bacu. Hanyuma rero no kumenya yuko umugwayi ari muri ivyo bihe n'abagwayi batabagishobora gufata urugendo rurerure ngo baje gusanga imashini yo ziri, n'abagwayi baba baremvye, kuko naho ushira muri ambulance ngo agende afise oxygene, iyo oxygene iba yamaze kunanirwa. No kuvuga ni bari question y'iminota canke amasaha kugira cikane, kuko ntabagishoboye kugira kwihemukira wenyene. Mugezi mashini arashobora kwimara ku munsi, imisi 2, imisi 5 canke inarenga, mugabo ugasanga umuntu arasubiye guhaguruka, arasubiye kugenda, arasubiye guhema nka mwebwe n'abandi bose bakomeye. Reina Skerich ajejwe kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubudagi no mu karere ka Baden-Württemberg avuga ko biyumviriye gutanga ivyo bikoresho ku bitaro bitandukanye byo mu Burundi, kuko babonye abantu batari bake bahura n'ingwara zibabuza guhema neza. Nayo ubuserukira Ubudagi mu Burundi Carsten Horscher avuga ko umwaka wa 2024 ari wo gukomeza imigenderanire gusumba hagati y'igihugu aserukira no mu karere ka Baden-Württemberg. Akavuga ko ibikoresho batanze bizofasha mu kurokora ubuzima bw'abatari bake mu gihe ivyo bikoresho bitari bigwiriye mu Burundi.